Hama nyakubahwa, jewe nitwa Niyonize Odette, mba muri komine Rugombo, intara yahoze ari iya Cibitoke. Jewe ndafise ikibazo, nserukiye umuryango w'uwitwa Nirera Audrey. Nirera Audrey ni mukuru wiwanje, ndi mukuru wiwe, ni mutoya wanje. Tuvukana na mama wiwe, mama we yitwa Niyitanga Vestine, papa wiwe yitwa Ciza Seforiye. Rero uwo Nirera Audrey yasafiriye itarike 28 z'ukwezi kw'icenda muyu mwaka nyene turimwo. Agisafirishwa n'ikigo citwa FPPM kirongowe n'uwitwa Ndimubandi Paul, kikaba ico kigo kiri kuri Shanike i Bujumbura. Muga Audrey amaze kugenda ntitwasubiye kumwumva ijwi. Twaragerageje kurondeza muga ntivyakunze ko tumutora. Hama niho nagirenya nca mbona inimero inyandikiye iri umuntu ari muri Arabie Saoudite, arambwira ati jewe ndi umukozi nakora ahantu, aho hantu nahavuye umukozi tubisanije acampa iyi nimero, kubera we washitse bahise bamwaka telefone. Acampa iyi nimero ati uko biri kose uzovugishe abiwacu, uzobabwire ko banyatse telefone batampa telefone. Rero duca tugirana ikiganiro n'uyu mukozi ari muri Saudiya, yavuye aho Audrey yahitiye. Arambwira kimwe cyose, arambwira ati jewe narakubitwa, jewe naragomba guturizwa ipasi, ati je sinagaburirwa, ati ndabasabye nimugende ku kigo nyabuna mutabarize Audrey, ati kuko ntimushobora kumwumva, ati kuko ahari baramerewe nabi, ati nabonye ari umurundi ahaje nararize ku buryo n'ubu ntumva agahinda. Naragerageje kumusaba ati wompa nimero ya mabuja wiwe, aca tubwira ko ati na jewe amezi 3 nari ndahamaze nta nimero ya mabuja nari mfise, ati ntiyashaka nuko ukora kuri telefone yiwiwe, ati mu kuguha telefone atahagarara nkahajya agashira muri haut-parleur ukavuga hama karungika. Ico gihe twarabuze umwifato nk'umuryango, turagerageza turatelefona ku kigo camurungitse, turababwira ikibazo ndetse n'ama voice yarungitse turayabumvisha. Hama jewe ncansiga voice ku nimero ya Audrey, ati aho bizokundira hose azoyisome ndamubaza uko yoba amerewe. Vyarashitse itarike 20 na zingahe baca bamuha z'ukunyene ukuguheze, nca mbona agiye ku murongo iminota itarenga 5 andungikira ama voice mwumva ndabarungikiye, yayarungitse mu iyo minota avuga, sinamwishuye kuko baca bamwaka telefone. Gushika n'iyi saha Audrey ntiturumva ijwi ryiwe. Ivyakurikiye mu nyuma ntavyo tuzi, ntituzi ko yoba akiriho, turafise amakenga ko Audrey yoba yarapfuye. Audrey rero avuka ikomine avukamo ni komine Mugina, intara ya Cibitoke, umutumba ni Rusagara, zone ya Rugajo. Twebwe rero ico turiko turasaba nyakubahwa, dusaba mudufashe, kuko tumaze kumva ubwoba twaragerageje turamanuka i Bujumbura ku kigo camurungitse. Turavugana n'abashefu bo kw'ico kigo, batubwira ati muyicaraho murindire, mu bosi we yagiye gusenga. Turicara turarindira, twavuye isaha 10 tutumvishe inyishu, bataduhaye n'uwo mu bosi we ngo twumve ivya Audrey. Rero nyakubahwa twashaka mudufashe, turabinginze ni mudufashe
kuko mu muryango amarira ni menshi, umwana ntituzi ko yoba agihari nuko yoba ahari, kuko ku kigo nta kintu na kimwe badufashije, batwirengagije ahubwo twace tukura y'ubwo batwaza ko umwana wacu yamaze gupfa. Hama ikindi nyakubahwa dusaba, icambere dusaba nuko Odereyi yoroswa telefone akavugana n'umuryango, agahumuriza umuryango, akaduhumuriza kugira twumve ko agihari akiri muzima, kuko turafise ubwoba kandi turafise n'amakenga ko Odereyi yoba yarapfuye. Ikigira kabiri nuko yoroswa, tumaze kumva ko ahari, nuko yoroswa umushahara agahembwa nk'uko abandi bakozi bahembwa nk'uko yasinyiye kontra. Hama ikigira gatatu nuko mwodufasha ikigo camurungitse kikamwitaho, kuko iyi sa ntibamwitayeho, ntibazi uko abayeho, ntibazi ko agihari, ntibazi nuko atagihari. Tugaca dusaba rero nk'umuryango ko Odereyi ikigo comwitaho kugira aduha amakuru y'ingene abayeho iyi saha. Ikindi ca nyuma twebwe dusabye nk'umuryango, dusaba ko Odereyi aho hantu bohamukura ukadufasha bakamuhindurira iyindi nzu, agakora agaheza kontra yiwe nk'uko yayisinyiye, hama akazotaha mu Burundi nk'uko abandi bakozi bataha bahejeje amakontra. Ego mwoba mukoze, nukuri mwodufasha, mwoba mukoze. Sawa sawa, mugire umunsi mwiza, murakoze, Imana ibahe umugisha. Mama dogo, nukuri niyo mushahara botuma sohoka nkahava, nukuri bagatuma bandondera urundi rugo cyangwa bakansubiza inyuma. Ibyo bintu bibiri uwo mushahara bakawugumya, hama je bakansohora nkava mu kwa rugo, canke nkasubira mu Burundi bakandondera urundi rugo cyangwa bakansubiza. Nta bindi bihugu ni rubaya madam. Ewe mu mwaka hamaze gusohoka abakozi batatu, urumva batatu, uwo nasanze yari uwa kane, jewe ngira gatanu, none gashaho nukuri bameze nabi, ryari bazwe kuntu bipasi mu maso sha, nukuri jewe ntacyo nakora, mbyuka saa 10 ndiko nkora, nkaryama saa 4, ariko nukuri bemerewe na Mama dogo, jewe ntabwo byokunda nk'ubu ko bayimpaye badusubira kunyima itariki nk'imvire z'ukundi kwezi, ahubwo wowe wari kumvugira nkakurungikira ifoto y'abandi ukamvugira ngo kubera nkazobona basohoye hano hantu, aha mu mwanya bava bayinyaka. Mama dogo, nukuri reka bazi niba ndakurungikira ifoto z'abandi, wowe nyene uzobinkorere, nukuri nimubinkorere mu mwanya bava bayinyakasha, w'iminota 5 iheze baba bayinyaka. Nukuri pe, nukuri nimwose umva uko mushoboye kose mugerageze mwemere, nukuri pe, jewe akazi ndagakora neza, mbyuka saa 10 ndiko nkora, nkaryama saa 4, ariko nibashima nukuri n'uwundi umukozi nasanze nawe yari amerewe nabi, nukuri pe, nimugerageze uburyo bwose pe, ntume sohoka mubarangire barondera ofisi yino batume bandondera kandi akazi, kuko jewe na jino ndahakeneye, nkeneye gukora, rero nta kuntu wombwira ngo sinkora kandi jewe na jino nkeneye gukora, nukuri pemerewe nabi cyane. Reka mama kiri, reka naguvugize yabibabwiye nawe nasanze ari kararina, yavuze ati ndarahashitse, yambwiye ati muko umunezero ngize ndabugize ubu nyene ndakubonye, kubera mbabonye Umurundi nka twahise turarira twese, aho gushika nezerwa twahise turira twese, turarira turatemba amarira araturenga. Mama kera araduze impunzi arangere kuko yarandetse, makene reka kunyibutsa ibyo mu kuvuga mama kene kumuni wose, mama kene yarandetse nabi, sanze namwibuze mbere cyane numva niyaza akinyere kuko yarahari, naciye numva niheba neza, ahangaha niyo nkora nihebye kuko umunyamukobwa yaranyeretse uko yarari.
ibyo yambwiye byose arambayeko, yarakubitwa mana najewe ubu ndakubitwa, ibirato uwo mukecuru, inkoshi, mana yoma nkabona mvuye hano hantu. Byariho bagira abantu b'ipasi, mama ngeze hano. Mwaramutse neza, sawa mumeze neza, natwe turashima Imana aho turi hose. Hama nari ndabarungikiye voice nca ndazifuta kuko nari numvishe zitameze neza, hariho mu bimwe ntagiye nsigura neza. Yego.